Imana nitunganye ibintu aho ugeze umenye kwaha ari Imana yamaze kwatunganya. Gusubira mu byagezwe 17 kuva ku 14 gushika ku 17. Dusome mu izina rya Yesu. Ivyo kwimika umwami nimwamara gushika mu gihugu uhoraho Imana yanyu abaha mukacegukira mukakibamwo mukiyumvira muti reka twishirireho umwami wo kutuganza nkuko bimeze mu yandi mahanga yose adukikije. Umwami muzoshiraho ntazobure kuba uwuhoraho Imana yanyu azotoranya. Uwo mwami muzoshiraho kubaganza azobe uwo mubi wanyu. Ntimuzoshireho umunyamahanga ngo abe ari we abaganza atari uwo mubi wanyu. Ikibujijwe ntazokwironderere amafarasi menshi canke ngo agire abantu atuma muri Egiputa kugira ngo yironkere isinzi y'amafarasi, kuko uhoraho yababariye ati ntimuzosubire kujana iyo nzira namba. Kandi ntazogire isinzi ry'abagore kugira ngo ntibizohindure umutima wiwe, kandi ntazokwirundanirize ifeza n'izahabu ngo bibe isinzi. Akiri ijambo ry'Imana. Mwarabonye ivyashikiye Salomo yarongoye abagore benshi gushika bamutwara umutima. Murumva Salomo twese turazi neza ko ari we yatwaje ubwitonzi, ubwenge butagera uko bungana, sagesse. Mugaraba ko kantu kamusovye. Yazanye abagore benshi gushika hazana abasenga Imana nyinshi. Hanyuma umutima wiwe barawucurika. Murumva gushika aho bamukwegera mu gicumuro, Imana iravuga iti wewe mugabo kubera ubuntu hari yaragiriye se wiwe Dawudi ati sinosamburwa bwame bwawe ubu mugabo we ni wagenda niho buzosambuka. Hariho wakwegeye abandi muri Yosuwa 7 kuva kuri 1 gushika ku 26 uwitwa Hakani bagiye gutera, Imana yababwiye ivyo ikizira. Mugabo wewe acararaba neza aranyegeza, kandi cazira gutwara ibintu anyegeje, ntibasubiye gutsinda. Umumva umwe yarabakwegeye barapfa ku rugamba gushikaho Yosuwa agira arakubita inkora imbere y'Imana ati binibiki ukaneshwa n'umuntu ntuze ari ahantu hari harabagoye gufata, hari hakomeye yarahanesheje. Aho handa cayivugira ngo hagira ngo nta n'ingabo nyinshi twotwarayo ngo nta ngorane. Hewe baraneshejwe gushika baza kurondera icyatumye banesha, baca basanga n'uwitwa Hakani yari ivyo acaranyegeza. Duca twibuka n'umwami wa mbere Sauli ingene vyamugendeye, nawe nyene Imana yavuze iti biravumwe bijya, acara batwiza araturekipera aradutwara. Imana icaravuga iti wa muntu nta muntu arimwo, ndamubwira ntiyumve. Aho hose ndiko ndababwira iki ko twemeye ko Imana twayishize imbere, tumenye aha atwebwe novuga nti indongozi umukuru w'igihugu n'ubucungiye Imana. Imana niyigaba ngaha mu Burundi, twese tubanze tuvyumve. Kandi reka tuza turigisha nyene kugira umuntu azaramenya ikizira. Tugira urukundo, umwe wese yumve ko Imana ariyo turerekeye, tube bandereye Imana, tumenye ko ariyo iri kwirabibona, hanyuma natwe turiko turayicungira. Mpora niyumvira nti ko mu Burundi twashize Imana imbere, ubu tukaba tuyemera, bakaba bahije kutwigisha urukundo, ntitwokwimerera nka bamwe bemera ba mbere. Mu vyakozwe n'intumwa mu bikorwa by'abatumwa 4 kuva ku murongo wa 32 gushika ku 37, tugaca tuja ku gice ca 5 kuva ku murongo wa 1 gushika ku 11. Ni harehare ntaco harisigura mwumve urukundo n'uwuhemutse, uhemukiye abagenzi biwe. Duce twumva rero ko Imana twaramaze kwiha ikibanza ca mbere, turabemera. Urukundo rero muri twebwe habayemwe umuhemu, arahemuka akihemukira,
kuko Imana iramubona. Reka dusomere igitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 4 umurongo wa 32 kugeza ku 37 turaca twuruka hepfo igice ca 5 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku 11. Ubumwe bw'abakristo ba mbere. Benshi mu bizeye bari bahuje umutima n'inama, kandi nta n'umwe yarwanira ikintu cose atunze ngo niciwe, ariko vyose barabisangira. Kandi intumwa zashingira intahe kuzuka k'umwami Yesu ziri n'ubushobozi bwinshi, kandi ubuntu bw'Imana bwinshi buba kuri bo bose. Nta mukene yari muri bo, kuko abari bafise amatongo bose canke inzu babigurisha bakazana ibiguzi vyavyo vy'ivyo bagurishije, bakabishira imbere y'ibirenge vy'intumwa, maze bakabigabanganya abantu umuntu wese uko akenye. Na Yosefu uw'intumwa zise Barunaba, isobanurwa ngo umwana wo guhanura, umulewi yavukiye i Kupuro, yari afise itongo ararigurisha, azana ikiguzi caryo agishira imbere y'ibirenge vy'intumwa. Igice ca 5 tubandanye ni inkuru ya Ananiya na Safira. Kandi hari umugabo yitwa Ananiya agurisha itongo afatanije n'umugore wiwe Safira, yisigariza ku kiguzi caryo. Umugore wiwe abiyizi, azana igice agishira imbere y'ibirenge vy'intumwa. Petero aramubaza ati, Ananiya, ni giki gitumye Satani yuzuza umutima wawe guhenda mpwemu yera, ukisigariza ku kiguzi c'itongo? Ukirifise ntiryari ryawe, kandi umaze kurigurisha ikiguzi caryo ntuwagikoresheje uko ugomba? Ni iki gitumye wigira inama mu mutima wawe gukora utyo? Si abantu uhenze, Imana niyo uhenze. Ananiya yumvise ayo majambo agwa bukumbi. Abavyumvise bose baterwa n'ubwoba bwinshi. Imisore iva hasi iramutekera, iramujana, iramuhamba. Haheze nk'isaha 3, umugore wiwe arinjira ati, atazi vyabaye. Petero aramubaza ati, mbarira, mbega itongo mwarigurishije ayo nyene? Aramwishura ati, ego menayo. Petero aramubaza ati, ni igiki gitumye muhuza inama kugerageza mpwemu w'umwami Imana? Ehe, ibirenge vy'abahejeje guhamba umugabo wawe biri ku rugi, nawe barakujana. Uwo mwanya agwa bukumbi imbere y'ibirenge vyiwe. Ya misore yinjiye isanga yamaze guhwera, iramujana imuhamba iruhande y'umugabo wiwe. Ishengero ryose n'abavyumvise bose baterwa n'ubwoba bwinshi. Mwakijambo ry'Imana. Murumvise uwahemutse ingene vyamugende. Iyo bavuze ko Imana wayihaye ikibanza ca mbere, vyose bibibona. Uhemutse burya Imana iramenya ingene ikwihanira yo nyene. Rero no munsi nari nashatse gushimikira kuri izo mpanuro indongozi itegerezwa kugenderako. Nta Mana yavuze ko tuzoba abakene, mugo ubukene turashobora kubwikwegera. Haje mwihweje ivyo Imana iriko iradukorera muri iki gihe. Muravye mwibuke mu 2015 badufatira ibihano. Nta numwe kwisa atarazi ko Burundi buca buhenuka, nta numwe atarabize. Mugabo buraduga bukebuke, ni murabe ingene umwimbu waciye utangura kuduga mu gihugu. Imvura jewe nahora mbona imbere y'ibihumbi 2000 mu 2007 9 imvura yahora igwa itevye cyane, abantu bihebuye. Mugabe citangura kugwira ku gihe. None rero twebwe turi ndongozi, tumenye ikizira ntugoramike urubanza, nturenganye umuntu numwe, ahubwo mwitwararike umwereke umutima w'urukundo.
nico gituma tuguma duhanura indongozi ko twokwitwara nk'abavyeyi. Haya tuvuze leta mvyeyi, hariho abadategera neza leta mvyeyi ico arico, nukugira ngo indongozi yose ikimenya kwiserukira ya leta mvyeyi, nukuvuga indongozi ikiba umuvyeyi, abene gihugu bakaba abana. None hari umuntu yakigiturire umwana wiwe kugira ngo amufashe? Umuvyeyi yitwararika ko umwana wiwe amererwa neza mu buzima. Indongozi rero nazo aha tuze turahanurana, Imana n'umuvyeyi wa twese, natwe duserukira Imana ngaha muri Burundi. None rero nidukore ivyo umuvyeyi.